Amarero dusa n'abirukana umwanya, reka dutangure kumva ijambo ry'Imana rijanye n'uyu munsi kugira ngo uyu muvyeyi wacu tumushingirwa riteka ariko twibukanije uko ijambo ry'Imana rivuga. Dusabe uwaje yaserukiye Swede, ishengero ry'i Stockholm ryatuvyaje ubutumwa hano mu Burundi n'uwitwa Ginar. Hanyuma rero na Oscar acamusobanurira. Imana ni muhezagire kazi. Thank you, Pastor, and thank you for allowing me to share some thoughts from the Bible. Murakoze cyane Pasteri, ndabashimiye ko mumpaye iribakwe kugira ngo ngire icyo mvuze muri Bibiliya. We are here for 3 reasons. Turi ngaha ku mpamvu zitatu. We shall pay respect and thank God for Pastor Elie NDIKUNKIKO and the ministry he gave to this church. Twaje kubwo igikorwa umwungere yakoze kubwira ishengero. We shall also remind ourselves about the hope that is in believing God for a new life. Kandi turi hano kuko dufise ivyizigiro kandi twizeye ko hariho ubundi buzima. But we will also encourage one another to press on and continue the ministry that Pastor Elie was such a worthy representative. Turi hano kandi kugira ngo tubatere intege zo gushishikara zo kubandanya kugira ngo iki gikorwa umwungere yakoze ntigihagarare. Now it says about Daniel, one very significant person in the Old Testament. Niyumviriye kuri Danieli, umuntu yabaye umuntu akomeye cyane mu isezerano rya kera. It says, as for you, you go your way till the end. Dusome hariya mu gitabo cha Danieli igice c'12. Danieli 12 umurongo wa 13. Danieli igice c'12 dusome ku murongo wa 13 havuga ngo nuko niwigire urindire iherezo kuko uzoruhuka kandi uzohagarara mu mugabane wawe ku iherezo ry'iyo minsi. Imana ishimwe. Yes. So there is a promise of an inheritance waiting for those. Hariho rero y'igitsibo aya masezerano tuzoronka ari muri iki gitabo. And let us then go to some of the sayings of Jesus Christ. Mbere amajambo urabona kwasa nayo Yesu yavuze. In John chapter 11 from verse 25. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice c'14 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Jesus is talking to Martha, one of the sisters of Lazarus. Yesu ariko abwira Martha umushiki wa Lazaro. And he said, I am the resurrection and the life. Amubwira ati ni jewe bugingo n'ukuzuka. The one who believes in me will live even though they die. Abati unyizera naho yoba yarapfuye azosubira kubaho. And whoever lives by believing in me will never die. Abati kandi ubeshejweho n'ukwizera Yesu Kristo ntazokwigera apfa. We know that people die. Turazi ko abantu bapfa. Even people believing in God
dies. n'abantu bizeye imana barapfa mu buryo bw'umubiri. But there is a hidden secret in this passage. Ariko ni muri iyi mirongo harimwo amabanga anyegeye. If you believe in God, Ni waba wizeye imana, if you commit yourself to Jesus Christ, uca wishikiriza Yesu, you will never ever die. ugaca rero wizera amajambo ya Yesu yuko utazokwigera upfa. So a little further on in this gospel, in chapter 14, Jesus said to his disciples, turabona tubandanije hariya mu gice c'14 Yesu abwira abigishwa biwe, do not let your hearts be troubled. abati ntimuhagarike imitima yanyu, You believe in God, believe also in me. mwizere imana kandi nanje munyizere. My Father's house have many rooms. Imuhira kwa data hari amazu menshi. If that were not so, would I have told you that I am Iyaba going to atariho mba ndabibabwiye, prepare a place for you? kuko ngiye kubategurira hanyu. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Nzogaruka kubajana kugira hondi namwe muhabe. There is a hope of something coming for us. Hariho ivyizigiro twiteze. So we can encourage one another in that hope. Turashobora rero guterana intege muri ivyo vyizigiro, That one day we will come to the end, ko hari igihe tuzoshika ku iherezo, but that end means we will have the inheritance God has given us. iryo herezo rero risigura yuko iragi Imana yadusezeraniye, ubugingo budashira Imana yadusezeraniye, tuzoca tubushakira tukabushikira. Pastor Elie died in that hope. Umwungere Eliya yitavye Imana ari muri ivyo vyizigiro, And we also can live and die in that hope. natwe tubeho kugeza tuzopfire muri ivyo vyizigiro. I will end this short sermon with Nagomba kurangiza ubutumwa bugufiya referring to the story of Elijah and Elisha. nishimikije ku nkuru ya Eliya na Elisa. Elijah, the big prophet, called Elisha to follow him. Eliya umuhanuzi munini yari yaratoranije Elisa ngo amugendanira. And one day the two goes to meet some of the prophets. Umunsi umwe rero baragenda bagiye kubonana n'abandi bavugishwa, abiga ivyo kuvugishwa. And wherever they come, those people say to Elisha, abo bashikiriye bose rero bakaguma abiga ivyo kuvugishwa bakabwira Elisa, do you know that prophet Elijah will die today? akamubwira ati mbega urabizi yuko uno munsi, bakabwira Elisa, no wizi ko uno munsi Imana ihave gutwara shobuja Eliya. And Elisha said, yes, I know, so be quiet. Akabwira ati ndabizi, mwebwe nimupfe kwihorera. You know, we don't want to hear about people dying. Murabizi ko ari inkuru iremereye ibabaza kumva urupfu rw'umuntu. We know it will happen, but we don't want to talk too much about it. Turazi ingene bigenda n'ingene ariko ntitubivuga ko cyane. And then at that very day, God sent a chariot to take the prophet Elijah to heaven. Uwo mwanya rero ushitse ico gihe gishitse, Imana iri ku mukogote uraduga na Eliya mu gashururu. That was quite a special treatment for him. Kandi cyo murumva ko cyari ikintu gida Imana yafashe Eliya yamugiriye akantu kadasanzwe katagirirwa abandi. But by God taking Elijah to heaven was not the end of that ministry. Ariko naho Imana yari itwaye Eliya mu ijuru, ntivyasigura yuko igikorwa cyayo gihagaze giheze. God
called Elisha to continue that ministry. imana ihamagara Elisa kubandanya igikorwa ca Eliya. And it was not only Elisha. God also called others to be prophets. imana ntiyahamagaye Elisa gusa ariko hariho n'abandi yari yahamagaye ngo babavugishwa nayo. So let us encourage one another to continue the ministry that Pastor Elie had and press that on so more people can be reached by the grace of God. tubandanye rero duterane intege kugira ngo tubandanye igikorwa c'umwungere yari asanzwe ariko arakora kugira ngo dushikirize ubutumwa abandi benshi ishengero rishishikare kugwira. We surely have a reason to pay respect to Pastor Elie and to honor him for the things he did. Ni vy'ukuri turafise igituma twubaha cyane ibikorwa umwungere Eliya yakoze kandi tukabishira ku mutima tukabizirikana kuko ni ibikorwa binini cyane. But he is also an encouragement for us and an example to us. Ni ku bwacu ni ibikorwa vyiwe biradutera intege kandi bikatubera karorero. That we commit ourselves to the cause that he was serving. Kandi natwe tugashobora gukora twisunze ujya mutima yari afise ku Mana no kugikorwa c'Imana. We pray for his family. Tugasengera umuryango wiwe. We pray for the church here at Kiremba. Tugasengera ishengero ry'Ikiremba. Let us stand united and continue the ministry God called him to do. Reka rero twese tugira urunani tubandanye igikorwa ciwe ntigihagarare. May God bless us all. Imana ibahezagire mwese.